mu gihe diaspora ndundi igize imisi mu bikorwa bitandukanye harimo ico bitiriye inkingi z'imbonakazoza event ku ncuro yayo ya mbere, iyo ikaba yabereye mu ntara zitanu nshasha arizo Burunga, Buhumuza, Butanyerera, Gitega na Bujumbura, aho abafise impano bari bahamagariwe guhiganwa twovuga abacapa, abaririmba, abakina udukino, abatwenza n'abivuga amazina. Kuri uyu munsi wa kane igenekezo rya 24 Mukakaro umwaka wa 2025 Samuel Ndayiragije yakiriwe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Samuel Ndayiragije umukuru wa diaspora y'abarundi kw'isi yose yakiriwe ku mugaragaro na nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ndayiragije yashikirije icese ugushimira kwiwe kwinshi kubwo kwakirwa n'urukundo no kubwihiganiro ciza kandi cingira kamaro yagiranye n'umukuru w'igihugu. Ivyo biganiro byari bije kwerekana uruhara rwa diaspora mu kubaka igihugu gishingiye ku butungane, ubumwe hamwe n'intwari ibereye. Impande zose uko ari zibiri zashimangiye ko diaspora ifise uruhara rukomeye mu guteza imbere amahoro arama, iterambere rirama no mu gukingira kazoza k'igihugu biciye mu gutanga ubumenyi, ubuhinga, ubushobozi hamwe no kwitanga kudasanzwe. Umukuru w'igihugu yemeje ko ashigikiye cyane ibikorwa by'inkingi z'imbonakazoza 2025, anamenyesha ko azokwifatanya n'abandi mu birori vya nyuma bizobera i Bujumbura kuwa 28 Mukakaro umwaka wa 2025. Ivyo birori bizerekana ubuhinga, ubukerebutsi no gushobora ko abarundi baba mu gihugu no mu mahanga bijanye n'ihangiro ry'igihugu kuvyerekeye imbonakazoza ko mu mwaka wa 2040 kizoba ari igihugu cifashe, mu mwaka wa 2060 kikazoba ari biteye imbere. Ico gikorwa cerekana ubutumwa bukomeye bwo kwizigirana, gutezanya umutima no gukora twese hamwe mu kubaka Burundi bukomeye gutegurira ejo hazoza. Izo ndwi yahariwe diaspora y'abarundi izoba kuva ku igenekezo rya 29 kuva ku igenekezo rya 31 Mukakaro umwaka wa 2025, aho hazokwibonekeza uruhara rwa diaspora mu gutuma Burundi butera imbere. Ikindi twobamenyesha nuko muri izo ntara zitanu diaspora ndundi yatembereyemo yigisha ivy'imbonakazoza hari abashoboye guhiganwa no gutsinda bagatwara ubushimwe butandukanye, aho buri ntara yasigayemwe miliyoni 30. No kuvuga ko buri gisata cyose uwa mbere yaronka miliyoni 3, uwa kabiri 2, uwa gatatu akaronka umiliyoni 1. Ni kuri iyo ncuro rero ya finale aho ubona yuko abazoba bose baratsinze bakaba ba mbere mu migabane itandukanye muri ayo mahiganwa yabaye bazoba bashitse ngahi Bujumbura kugira ngo bashobore guhiganwa, kugira ngo buri muce wose uronke uwa mbere ku rwego rw'igihugu. Nuko rero turabashimiye cyane, mubandanye mukwirikirana Dikobu TV, mugire subscribe, mugire share kugira ngo amakuru tubashikiriza abandanye abashikira. Jewe nitwa Peniel Ndagijimana. Diaspora irasinzira.